Sorry, God. I'm going to show you. Familia wana familia hiyo. Kumanda bihuze kuja kwimwa na kaya. Uzichuza Swahila. Chapi. I can't accept anyone to come in my love. Akanuka cyane imbere yanje. Gikaturitsa. Dr. Simon, I am the most of the devil. I am the devil. My love for you will never die. Ever and never you can. Yakunze umukobwa yemye umukobwa nawe aramukunda integereza igacika bedusa mbarira sha misose ndo ndiririmbira gumu gusundaba gusa amaso Chemba menga amaze no gupayuka kwera none ibyo bije ngo bipahisha mbarira kwanza yagiye hema nawe menga agiye kugusoroma imyumbati niyo yari yarondeye abakozi ashira mu mirimo atari karabakontora mwibere bikwe abantu bagumana imisosi baguma bisuguza hajya umaze kugira intambwe nuko ucurekira abandi bagakora baca biba agende yijya akunda gusa ibintu byo gushaka kuguma kurikirana umukoza mukoreshe kibiriki abakozi tabakontoreye mukama barakwiba bakari cyangwa kabikora uko udashaka ko babikora azime barira mbere imipanga imeze gute nta muhungu Samir umwe i Dubai reka narujya mushenzisha ujya nubona ko imyaka irikira kujyana gasiste yemwe jeje mungu bujya mbona ngana amaze no kumuheba baze nk'ubujye nk'ubiri mama yongirira gusiba kwe akavuga bati genda kwemereye jabe we no shanda gutanga kandi genda neza na neza Imana ifashije n'umwana notera ndoma hamwe bavuga bati jewe kubera kurabona mu rukundo nuko hategezwe kuba hariho ujya muntu we wiyumvamo je ko ryo mukobwa namyumva mujya mukobwa ni cyose numone kujya hani ni cyose byo nariko naganira na bucumi ngaho nza numva mbwiye ngo ujya mukobwa n'umuswahili kazi no igiswahili sikiri sururimi nkizi nayo murabazo sinzi ujya mukobwa ni bazofuma barasa muze mu nahanga ujya mukobwa je nkamutwara mu nahangwa zogenda kumukubita umwibira mu nahanga kuko ahantu hose uciye baravuma none yakoze nibe mubaze jya mukobwa cyarima ariko tufata ko nyene tumufate kwa ariko aramukunze dusareka nakubwira ikintu jya mukobwa vraiment nta kabikiwe sawa ni hahandi bakubwira bati ngo umuntu ko ari no musikazo wameze neza kandi ujya mukobwa vraiment nta kabikiwe Imba ari ibintu byashize biyo muri kahise niyo nyene kubirekera hiyo mugabo icyo no kubwira ujye mukobwa bavuga batavuga bari kundi ashe ujya mukobwa ndakubwira ikintu kimwe gadusa ujya mukobwa nzomugwa inyuma gushika izuba rico kiri nawe nagira nyine nawe urusha naho ubundi hono kure ingorane ikibazo cya mama we n'umubone nisose yamira mu kudadika ari je sinzi hebwe n'ingene bumvikana na mutaha we ubona bumvikana mama uraze kare agufise urumungu kandi niwe samuragwa na power nawe mbaye yarabivuze none yokureka ko ubwa mwishima gino cyo jumwe yahiye ko nkanura ga je sindi muntu ubaza ngo je wandi kigugu gukurikirana Suhayi ni kubera erega kubuza kubera abahungu bose mukurikirane baragongwa barakugira mico gituma watinye ntakubure none imisi yabo igeze umunsi wawe niwageraho gufa ubaza ngo uzokwa oya uzocubyanga ati Jesse imfa oya baba niyo fanga kubera imisi yabo yageze umuvuje mukobwa umva ujya mukobwa none umuntu nafumuso wageze
bisa nakubisa reka nabwire ikintu kimwe gusa umuntu wese afu umunsi wawe jewe hajya ntegerezwa gupambana tu kabya mukobwa genda guhaye iminsi je mama nubwo azokwanka nzogerageza ndamukuya kugenda mwagaze mu kirenge maka kandi ikintu turamusingira mama rega nawe ndi n'ubupfu ibusaza buramucana niwarewe dusa reka ndamwitabe mahane genda naje amasara gengi kandi ndamutelefona namushiranje reka naje ndamwitabe mahanesha Suhaila. Oui chérie. Biri gute rero? Ni sawa. Ndabona iwanyu c'est bon? Ego. Urazi ko ari bwo bwa mbere je ninje ngaha. Par telefone gusa ibintu nyene nibyo. Basi karibu. Okay, Suhaila. Ndishimye cyane kuba ndi hano. Antuka ndaryohewe gose. Ogege niki ngaha? Ibintu byanjyoheye ni byinshi ubwa mbere kwanza ndishimye kubona ubugira kabiri kandi ndishimye kuba twicaye ahantu hamwe dutuje kandi nubisengo mama wari ngahe ndani mama yego wow c'est bon bon kindi rero ikintu cyanzanye ngaha Suhaila arana yuko kira gihe warahuye n'ibyago bitagira uko bingana tutaratahura imvonyi ya mukuru ikintu kibitera kuko ikanka ziriya buriya ni kazi teranye ikigongwe kubera ko iyo uri mu migambi yo kurongora mugabo gacubona umukunzi wawe ariko arahura n'ivyago nka biriya usanga biteranye ikigongwe kubera ko hari gica wibaza yuko umukunzi wawe yoba yasaze antuka me mugabo kubera ko ndagukunda je ntacyo bimbwiye vraiment I love you so much. Love you too. So Jende nakumbiri nk'umubyeyi nsanga uguma ndiko ndamubuza Jabire kurongora ry'umukobwa kandi amwiyumvamo nzanga ngo ndiko ndamubuza amahoro nsanga ndimo kumubuza umwidegemvyo umwana nkwiye kumumwidegemvyo kuko ngona ni rwanje rero mwana mubuza kwirongorera we yikundiye yohava aza no kugwara n'umutima kandi ngasanga ari ndiko ndabihondera rero bice bakizima nokore gana mubwire yumva amahoro ati umubyeyi yakure kuri wumva amahoro tugende urongora umutima ushaka tinyemba wumva umwiyumva tengo atara n'abasabiye n'imigisha ntabwo Imana izabafasha uraje imbere mana ndanezerewe nyene niwe uvuze ibyo bintu n'ingene wadade kudade ko nyine hajya imana ni kuri Imana n'Imana pe rega hajya umuntu aricara akaraba ibyo ariko arakora akabona ko atari byiza uko ababyeyi bamaye nk'isanzura nanjye nkaza kubona yumvamo nawe akisanzura akarongora uwo ashaka reka nanjye n'abana banje batwarane nk'uko bashaka nukuri ndanezerewe mama nukuri ndanezerewe ku mutima kari wowe utanze iyo ntuzi iwe migisha ati Jabiri narongora umukobwa yumvamo ndanezerewe nanjye umunezero wanjye ntuherera ndabimushikirizako mana we mbere namubwire ati nukuri byagize byose byagushavuza ati mubabarire emwe ndamubwira nukuri je mukongera n'intungane ntiyariwe byari byumviye byawushari mana we mana nishimye kwera alhamdulillah emwe uragize icyo ukoze na Jabira adaza hararishima n'umusarara n'ibiraha emwe nironkera ibintu n'abantu kuko emwe ni muzenye vyamata Suhaila. Anyway, jewe nta bintu byinshi shaka kuno musi ko tuza kuyaga kubera ko bisakanya gatoya mfise projet ngomba kuja ku executa y'abantu. Bon, je mu camake ku bintu byabaye jewe nta ngorane na kimwe bintera naco bimpindura muri jewe kubera ko nishingano nihaye jewe kuruhuka ruko ndagushize mu nzu ukambera umufasha nanjye nkakubera umufasha sivyo ndibaza rero yuko ivyo ntibigutere ingorane n'imwe ntibigutere kwiheba ntibigutere kumva yuko atacu kimaze mu bandi bakobwa nuko iyi kuru Jabir ndahari kugira ngo
kusikia ise. Nafurahi sana kusikia hivyo kwa maneno yako mazuri. Nanje ndi happy kabisa. Uri happy? Yego. Jabiri, jewe kintu shaka kuvuga ngaha. Ndagukunda cyane. Vraiment ndaryohewe gose sinumva ukungene nshobora kubivuga sinumwe nshobora kuvyerekana ndavanza gutaha n'amaguru no munsi. But mfise surprise for you. Surprise? Yes, surprise. Je shaka gusa ugore ufunga amaso gusa ndaguhereze surprise yavuye kwa Jabiri. Shaka kunyica. Je ndakwiciriki warigeze kubona umuntu yica umukunzi wiwe? Okay, sawa. Wala. Okay. Wala, ukuramasa rero. Akiraka urukuka bonya ko kantu uze urakibuka. Ulijua je kama napenda sana ua? Nilijua kwa sababu ile siku tuko kule chini niliona Gisu na ndio chuma maua, nikasema huyu labda napendaga maua. Hivi sasa kuna ingine liua likubwa niko nakutayarishia. Liua likubwa ili mradi ufurahi uenjoy maisha, ili usahau yaliyopita, wasahau wale watu wote wako ambao walikufaga. Kwa sababu walikufa kwa sababu ulikuwa si kwamba eti ulikuwa huwapendi, ulikuwa unawapenda, lakini mara ghafla Mwenyezi Mungu akawapeleka. Kumbe inapashwa ni kusawishe yale yote yaliyopita. Okay? Unajua Jabiri. Nashinda niongee nini kwa furaha ambayo niko nayo kwa leo. Kwa sababu wewe ni mwanaume. Umekuja kujisawisha machungu yote ambayo nilikupatia. Kiukweli sikutegemea kama nitapata mwanaume ambaye atanivumilia, atakubaliana na hali ambayo niko nayo. Kwa hiyo kitu naweza kusema, nakupenda pia. Tena nakupenda sana. Suhaila, kwanza sijui niseme nini kuhusu hilo, kwa sababu kila kitu Mungu anakipanga kwa wakati wake. Na kuhusu mimi hilo usiwe na shaka, kwa sababu hilo ni ahadi yangu kwako, na nitajitahidi, iwe kwa nguvu, iwe kwa maneno, iwe kwa chochote kile, ili nihakikishe kabisa nimetimiza ndoto yangu kwako, ili ya kuhakikisha wewe umekuwa mke wangu halali wa ndoa kwangu. Kumbe haina haja tena ya kulia. Hivi ni muda mzuri ambao unahitajika, yani kurelax, kutulia na kumshukuru Mungu kwa sana, kwa sababu huu ndio ule wakati ambao sisi tulikuwa tukiusubiri kwa hamu sana. Mimi nafikiri hayo uyasahau, mimi nipo kwa ajili yako. Sawa? Nafurahi kusikia hivyo. Naam. Suhaila. Sawa. Kumingo atekereza cyane hari ibibazo ufise? None papa Suhaila no buri kibazo gute kandi umwana afise ikibazo? Kibazo kiyafise. Iki kibazo kiri muri rugo we ntaco kikubwiye? Ivyari magera byarageruye. Ubitegereza kurangira. Gute? Ngira ndabivire hasi nka se w'umwana. Bitegereza kurangira. Jewe nka se w'umwana. Ubu ngira mfate icyo bita ingingo. Gute? Ingingo nyabaki? Ingingo mfata? Umuvyeyi w'umwana. Kuranyumva? Nanje mbwira numva iyo. Ingingo mfata wabuze yariyo. Mbwira ndayumve ndayize vyahe ndayirendere. Aha mu rugi wanje. Aha mu rugi wanje guhera uno musi umukobwa w'iwanje 12 z'umugoroba ari ngaha arusohoka. Bishitse ngo umutume imbere y'ayo masaha ategerezwa agenda ajyanye n'umuntu. Uwo muntu kumuherekeza atawuhari, mutegereza we kujyana nka nyina wiwe. Uriko uranyumva? Ni naco gituma
jewe nk'umuvyeyi wiwe urazi yuko ari umukobwa wanje Fizio Kinege. Uriko nimva neza? Ntegerezwa kumara ibibazo vyose biri muri uru rugo na cyane cyane ibibazo bikunda gushikira umukobwa wanje. Ubwo buhunguza burizisha no buje kumurondera buza imikoshe mu ntangwa yose. Niya hehe. Mbese Suhaila ni wewe wenyene ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Akwiye kundwa ntabandi bari bakwiye kundwa mpaka umukobwa wanje. Guhera uno musi mama Suhaila. Wicare ubizi ndahari ntahari nta mukwe nkeneye muri uru rugo. Uriko nimba neza? Nta mukwe numwe w'umukwe nkeneye. Agahunzo sura kubona kariko ari kangahe impande ya portail. Niho zoshamenye yuko metere raya ari bwa bundi. Sinzi ubwo no bivuga. Nta mukwe nkeneye. Uriko uranyumva? Nta mukwe nkeneye muri uru rugo. None papa Suhaila, wosanga mwabonye uzoburi kurirukana ariho harimo wa mukwe w'ukuri. Uzobimenya gute? Ico nzokwikorera je ndakizi. Niyaba ari we kweri muri abo bantu wiwe vy'ukuri, je nzomumenya kuko jewe bacu mugani mu Kirundi ndwikurukira kura nikisumbi izose. Ehe. Kandi mumenye ko ukuntu navutse mwe ntimukuzi. Je rero ukondi wese kuri. Sisi ku mukobwa wanje ari. Buri umuntu wese afise ukwari. Sawa? Ibintu nacereke ibibazo by'umukobwa wanje, ibibazo byo muri urugo ubindekere. Cyenda zo nzobimaramo. Mama Suhaila. Ndaburi kintu kimwe. Burya uzagusha buratagata kandi akasura heba. Sawa? Sasa rero ntibabande barutesha umurongo bari ku mukobwa wacu. Icane ngaha. Uranyumva? Bari ku mukobwa wacu icane ngaha. Jewe mbona umengo ntihari bwagere papa Suhaila. Wiheboye hakiri kare. Igihe cyo kurindira cyari kigihari. Niheboye hakiri kare. Ubu ngiye gufata inkoni y'amahwa. Agahuka kaza kinjaga kuri portail. Reka papa Suhaila. Inkoni y'amahwa. Urazi cyo bita imigunguma. Imigunguma y'amahwa yera ahanda cyane. Niyo nzotera kuri ijya nkoni. Urumva inkoni y'amahwa. Ego ugomba ufate iyo nkoni. Ariko nubwo ugomba ufata iyo nkoni. Suhaila kurira nibiki? Papa, najua kama una haki ya kuchukua maamuzi yote yale kwa sababu kwa ambayo yameshanipitia ni mengi sana. Lakini maamuzi ambayo unachukua kwa sasa, mimi tayari nimeshaingia kwenye mahusiano. Na maanisha nimeshampata mpenzi.